Amahoro neza guys, nibaza ko mwese mudukurikirana mumeze neza. Ini Bukimun TV tuma tumeze neza kandi tubazanira abantu batandukanye. Rero kuri no munsi nkuko mwabibonye, twavuye muri studio kandi tumeze neza cyane. Twatembereye kugadushe gutembera abartiste batandukanye aho baba bari, aho baba babaye canke muhira iwabo canke abakosanzwe bakorera ibikorwa. Rero no munsi turi kumwe nande, turi kumwe n'umurundi yaramaze gitari gito ari hanze mu makongo mu Bubirigi, ariko muri kino gihe akaba asanzwe ari i Bujumbura kandi ntiyaje kwicara, yazanywe n'ibikorwa gusa. Ubonaho ninde yitwa Surprise bro. Yo, ndakura mu kice yamu cyane meze neza, meze fresh gute amakuru y'imisi wanze kumenyera BJ. Ubushuhe nibumenye gwa mota oya haguma hashusha, haguma harenza uko hari hameze just kwameze no mu uko bucaguma ubona ko tugenda turi gusa bana oya, ariko ni bon karatovye agasa gacafu akosa gacafu kwite. None Sage waraje Bujumbura kandi uhamaze igihe gitandukanye nico wahora umara i Bujumbura, bimeze gute? Waragarutse burundu canke ni Sage nyene? Oya, nogaruka burundu yamara. Oya, turi mu kazi tufise ivyo twazanywe no gukora. Byari mu migambi kuva kera, ibindi byari bisanzwe bihari twamenyeye ngaha, turiko turabisetinga kugira byose bije ku murongo, hanyuma turabasubira handi tusubireyo kubandanya ibindi. Ariko ubundi gahunda yakuzanye ni yahe? Kuramutsa mama wanje. Ndavuga mu muziki. Mu muziki warumbajije domain yanzanye. Mu muziki neza. Mu muziki hari ibikorwa ivyaye. Mu muziki hanini canzanye novuga ni bon, sico canzanye mugabo kirimwe mu byo nari nshaka cane gose gukorerako. Ni gushika nkaraba terrain ingene imeze. Je urazi ko kuva ntangura umuziki, ntangura kuwukorera abandi, sinari bwigere mbona ingene terrain igenda imeze uyirimwe uri mu artiste. Vyose vyaba online ndi hari yaye. Ubu rero uye mu byanzanye byinshi, hari ama projet menshi mugiye kubona zosohoka. Ayo na yarasanzwe hari dufitananye n'aba artiste bo ngaha, ariko hanini ni no kurabana terrain ingene yifasha. Hama wasanze yifashe gutiranyerera canke terrain ntiyoroshe mugabo. Nibiki bigoye gasaje ku bantu batari ngaha nyene ngaha, terrain ntiyoroshe namba, ariko turabona ko bikunda na cane cane ukora ikintu ukunda, ukora ikintu ushaka, ukora ikintu ukunda, terrain nishobora kukumara inguvu. Oya, terrain ubandanya ukora ikintu cawe. N'ubu mugiye kubibona, ndazi ko mwabonye twarakoze indirimbo yitwa Ikiyago, imeze neza cane gose. Je ndahura n'abaraperi Amazing Clark, brother, big up ni buri kurandaba. Je ndahura n'abaraperi bakambwira ati niga iyo ntiziri dope, kuva tiyori dope. Twarabonye terrain ngene imeze, tuca dushaka rero kuyizanamwe ibintu nyene bishasha, turavye ingene imeze n'ingene ikora. Nibindi biri mu nzira bikubira. Uvuze terrain ubuyivuze nk'umuririmbyi w'umurapere canke uvuze terrain ubuvuze terrain muri vyose. Erega je ndi manager, jewe en tant que Surprise ndi mu manager, ndi mu producteur aussi. Urumva ndafise aussi n'abandi nanje nk'abantu mu artiste. Urukura vyumvaga boss. Nanje nkaba nk'umu artiste. Urumva mvuze terrain ndayivuga nk'ikintu kivyari ivyo byose butatu buri kumwe. Ndakivuga ndakiravye ko nakibonye. Ariko ubundi ndagusanze mu bikorwa uretse nyene ko quartier kumbure ntaza kuyivuga. Ariko ubundi hari gahunda ya kuko ndagusanze uri kurakora indirimbo, hari nigimwe canke hari izindi nyinshi zihari. Avine je nakubujije kuzura mbazira mwivyo. Mugabo none ngire gute kari wewe? Oya, simwe hari. Simwe namba washitse mu bindi, mugabo hariho washitse mu bindi vy'abandi atari n'ivyo wanje. Ndabirimwe mugabo so kuvuga ko ari ivyo wacu nka manager. Ariko akabibindi nka Surprise biri ngaha kandi vyinshi atari gikorwa kimwe. Ni ikintu kinininya kandi kizoba gihuza abantu benshi, igikorwa gikomeye cane gose. Je ico gikorwa ndakibatuye mwese, ndazi yuko nimwakibona muzogera uti ni ca Sage nyene canke ni Sage sundi muntu baba baragikoranye. Igikorwa ni ca Surprise, ni je nanditse script, ni je nanditse histoire, ni je nanditse vyose. Mugabo ico gikorwa kirimwe indirimbo ndwi. Kirimwe indirimbo indwi? Ego, ari gikorwa kimwe. Si album kandi. Nikuvuga ngo tuzokoma indirimbo ya mbere tuyigirane katikiye tumviye kabiri.
dufate ko kari story tuzoba tuko turahakonta tukayihakonta mu mico itandukanye tuzoba wewe nande n'abandi benshi bazokimfashamwo rero ico gikorwa nivyo ndiko ndakubwira ni igikorwa ca Sage Right ca Rockstone Kingdom ariko bazoba harimwo tuzotumira ba artiste benshi local muzobabona sininda kubavuga mugiye kukidekuvra guhera nibaza ko umwaka utazotangura parti ya mbere itarasohoka Rockstone Kingdom ego ubwami muhungu ubwo bwami buhagaze gute ubwo bwami ntibukiriko buratera induru ariko tuvyemeranye uko butera induru gutega amavu kare bwaratera induru cane uhagarare mugabo bwaratera induru cane ubu bimeze gute bimeze neza tuko turakora apart que nyene écoute nk'ubwami bwose twamaduca mu bintu byinshi turagira naissance tukagira apogée tukaguma tugwana declaration nibaza kizopfa yarabayeho twe tuzokwitandukanya ku bundi bwami mugabo turahura n'ibintu nyene nkuko bisanzwe ugasanga turamaze igihe turi faible gatonya bivanye na faiblesse yacu iva ku mwanya w'abantu je ndamaze kubona yuko kuko twebwe warabonye abantu artiste bose tumaze gukoresha saba artiste bari confirmé à 100% no kuvuga par confirmation atakindi bakora kuko mu Burundi no hariho aba artiste benshi ubuzima bwabo ari kuvyuka agakora ikintu adafise n'ikindi kintu ariko arakora akote twe natwe benshi n'aba étudiants benshi bafise akazi je nyene mfise akazi twege gushika ku mu manager wacu afise akazi urumva ugaca usanga des fois kubera bigorana ugasanga uyuye iyi minsi iramugoye ugaca usanga turatwagwa n'umwanya cane gose côté artistique ugasanga turayishize iruhande gato ariko tugaruka tuzanye nk'ubu warabonye ko twanosheje ko hariho EP y'umuntu uzenya wacu izosohoka yitwa Dev Pop EP imeze neza cane gose yitwa Asha mu Kirundi novuga ni ingabirani dateye amazi niko titre yitwa canke niko iri mu gifaransa titre yayo muganshatse kwivuga mu Kirundi kugira mu vyumva ati ingabirani dateye amazi izo birimwe indirimbo iziri annonce deja ziri sur certaines zine n'amasanamu zizokorerwa hanyuma hagaca haba rero n'izindi zizozamo nka bonus ariko indirimbo zose hamwe n'indwi nazo nyene umuntu aca yumva ko umengo uburyo ni bwinshi cane kwa Sage ega muhungu ikintu gikunda uraciha je nama ndabibwira abantu bose dukunda ikintu bitubikorera iki nivyo Maman amamvuga ibitubikorera iki tubikora kugira imbere ya vyose dukora ikintu dukunda tubanze dukora ikintu dukunda bamuvuga ibintu vyo guteza imbere umuziki ndundi kugira ibiki ivyo ni tuzobishikako tudako turakora ikintu dukunda guteza imbere ngo umuziki kugira gutya kugira kuriya gukora ibi gukora biriya ugasanga hariho n'abantu bariko babikora badafise uburyo bwavyo canke bashizemwo uburyo burengeye ubwo bafise kugira ngo bateze imbere umuziki ndundi suko kuwuteza imbere je niko nibaza je naza ko kuwuteza imbere ni kwanza gukora ikintu ukunda kuko umaze gukunda ikintu urakora niho ushobora kwirekura 100%. Umva uburyo rero sinibaza ko ariyo domain uwo ni Sage tuko turavuga nka aravuga ko ngene ibintu byose bimeze ariko kandi numumengo nshaka kumenya nk'agace ka nyuma yego igikumaze kunguka mu muziki igikumaze guhomba mu muziki mu muziki novuga ko maze guhomberamwe abagenzi maze kunguka ibintu byinshi cyane gose maze guhomberamwe abagenzi yego nukuvuga kandi nivyo nani dans le sens où muziki jewe ndafise ukuntu ndawufata n'ingene ndawubona ugasanga nk'uburansavye dukorane ndagufashe canke ngiriki je nkashaka kubigukorera nk'ukuntu Sage waheze abona ibintu kuranyumva nukuvuga nk'ubu uye nkakubwira ati bitegezwa kugenda gutya des fois rero gacu usanga ari abantu bakeneye gukora ibintu batabizi babigiyemwo batabizi kuko jewe ndiko ndakora ikintu ndagikora ndi sérieux nukuvuga bwa bugenzi buca buhagarara nkaca ndagikora ameze gutya kuko non seulement turaca investisamo tugishamwe amahera yacu tutazi kazogaruka namambwira abantu bose umuziki w'u Burundi nawo ukora clip video ya 10,000 euros nayo zogarukana muri uno mwanya zogaruka peut-être hanyuma mugabo ubu ntari karaza kandi ushaka kubandanya ukora ico ushaka no gaspia ukora ibintu ngene bimeze rero urinze usohora iyo ntuzenya urindiriye ku muntu yuko
abiha importance ubona kari arabiraba gutyo rero uciye uba strict ukamwexplica ibintu ngene ubibona erega abarundi nawo muri abagenza gumayiga ni bon ni sage azomfasha uko nyene cyane sage tuzobikorana uko oya rero jewe nanje mezuku ndakubwiye ijambo gato usanga umuntu arashavuye none ntumva ko ndayihomberamwe abagenzi dupfuye umuziki yamakunguka nungukamwe ibintu byinshi cyane gose nungukamwe abandi bagenzi harabavamwe harabinjira I see you stick arabavamwe arabagaruka amazing clack abo bose n'abantu tutari turi dope cyane gose mugabo umuziki ukaduhuza ukatugira aba brother gigabit benshi cyane gose Kabul Noria abo bose izo ni inyungu cyane gose umuntu agenda aragira ikindi kintu wungukamwe mu muziki ni experience na cyane jewe nkitangura rap none nari umurap wewe uranzi kuva nkikora indirimbo yanje ya mbere none ubona arico kimwe Sage Wise waruzikera n'uno munsi none mvuge ngo kiriya wari umuntu nzenye umuki umubono nari umubono none duhendane indirimbo yanje ya mbere nakoze nayikoreye kuri micro ya telefone uravyibuka we narabikurungikiye wari ugikora ku ndundi sinzova ndavyibagiye nayikoreye kuri micro ya telefone niho nafatira ama record avyumva ariko uno munsi twarashitse ahantu experience turazi yuko no munsi turagura ama micro ameze neza turagura material zimeze neza nciyemwo narinze no kurandira turi mu kugurura studio yacu nta misi myinshi isigaye ya Rockstone Kingdom mukeneye gukora indirimbo zanyu byose tuzobaha adresse mugiye kwibona ku mapage yacu iri mu kugurura justement ivyo vyose ni ibintu umuntu atopfuye yaraharuye mu buzima bwiwe mugabo ukazona umuziki urabikuzaniye urumva non seulement contact avec abantu ariko kuviva experience y'umuziki à 100%. Uno munsi wasanze ndiko ndakora indirimbo atarizi wanje ariko ndazikifa hamwe mvuga biga nyine teteravuze iki kuri wowe no comment kuri iki no comment kandi na ivyo kwanza ubizanye mwo gute tuvugane Sage Wise turekane na tetero igice cya kabiri cyo tugiye kwinjira bwo Sage aho mbwira imyibutsa 3 y'ikirundi uzi nico yubaza ko baba barayiciriye imyibutsa 3 y'ikirundi ndakunda mwibutsa wamuvugwa ngo icuma kigororwa kikishushe nivyo icuma kigororwa kikishushe numba igiti kigororwa kikiri gito icuma bagikubita kigishushe quelque chose dans le genre mwandazi ko byose bivugwa bimwe jewe ico cigiti kigororwa kikiri gito je mwibutsa wose mu Burundi namanda wofata namanda wagura ugize ikibazo canke ugize iki ifo kureagisa hakiri kare ibintu bitaramara kuyangara sivyo none co kimwe nico cuma bagikubita kigishushe urumva ubonye ko imodoka yawe guye mu ikanevo nturindira ikanevo yitware yose yigerageza aho nyene uyitware bikiba bitarayangara sinzi kubibona cyo mwibutsa wose namanda ufatanya no ibintu by'ubuzima peu importe ngene kiba kimeze ndakunda umwibutsa wa mbwire gito canje cundi cumvireho koko je ndakunda kuvuga je ndakunda guklasha nawe wenda urabitsiko namanda yo kubwira je ndi direct cyane je ndi direct gose kandi umuntu azobimpora azobagowe je ikintu ndakibonye ndakivuga ko nyene ndakibonye nkuko nkunda kuvuga ni utereye iyo mumbwa ibwejwa niba yafashwe ivyo byose ndabifatanya kuko ni ibintu by'ubuzima tubayemo harakantu kanyuma ndakuzana nkaho gize bako ryukumbaza ikibazo Niki kintu wumva wumbaza Marvin uri sire ko je ico no kwaza wokinyishura ndabishura kamera arabisha ngaha muga Marvin twe twarabonye ama invitation ya save the date araciye nk'umwaka umwe coupe cikaza Ico kibazo byaje ico je nakindi mbatsa nakindi kibazo urakoze cyane sa